Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu butungane ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Ibintu ntibyoroshe na gatoya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba ko isaha n'isaha ashobora gutembagazwa kubera amajambo yashikirije ari mu nama mu Burusiya, aho yasabye mugenzi we Vladimir Putin ko yamukingira ku buryo bukomeye cane, akamuha abamufasha gucingira ubutegetsi bwiwe kandi akanamuha ibikoresho bituma aronka amakuru ku buryo bworoshe cane. Amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije aragaragaramwo ubwoba buhambaye cane bwo gutinya abo bari kumwe mu butegetsi, kandi ni amajambo agaragaza ko atizeye igisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru menshi kuri General Evariste Ndayishimiye yatanguye kuba mabi, aho umubano wiwe na General Prime Niyongabo utangiye kononekara bivanye n'uko Perezida Evariste Ndayishimiye avuguruje General Prime Niyongabo akongera umushahara w'abasoda ndetse n'abapolisi, mu gihe General Prime Niyongabo yahora avuga ko nta mafaranga ari mu gihugu, ko abasoda badakwiriye kongerwa umushahara. Ibyo byarashavuje cyane General Prime Niyongabo kuko amafaranga yongewe abasirikare nayo General Prime Niyongabo yahora yiba abasirikare, kuko ingengo y'imari ntiyigeze ihinduka kandi abasoda baradugirijwe umushahara bimwe biboneka cyane. Ibisigura ko nyine ayo mafaranga badugirijwe ari ayo bahoraga bibwa. Ibyababaje cyane General Prime Niyongabo bikarangira Perezida Evariste Ndayishimiye abonye ko umubano wiwe na General Prime Niyongabo utifashe neza, aho yanatanguye umugambi wo kumukura mu mabanga, ariko akabikora mu kinyegero gikomeye cyane atabanje kubyerekana, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kumusubiriza undi mujenerali bahoze ari inshuti kandi babanye igihe kirekire. Amakuru menshi akagaragaza ko ibyo bintu rwose byazamuye ishavu rya Prime Niyongabo, kuko yarabonye ko yahemukiwe bikomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ataco atakoze kugira ngo akingire ubutegetsi bwiwe. Murazi ko mu minsi ishize aho General Arengiyome Bunyoni yashaka gutembagaza General Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, umuntu yamukingiye ikibaba ari umwe gusa rudende, ari Prime Niyongabo. Iyo Prime Niyongabo atahaba ibara riba ryaraguye. Perezida Evariste Ndayishimiye ubu aba yarakuwe mu mabanga yo kuba umukuru w'igihugu akanapfungwa nk'uko General Arengiyome yari yabipanze. Ikiriko kirashavuza General Prime Niyongabo muri no minsi nuko ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze abiha agaciro cyangwa ngo abyiteho, ahubwo akabandanya kumuramaza nk'uko n'ubundi ariko aramaramaza abandi bategetsi bakomeye cyane mu mugambwe ku butegetsi. Ibyamuteye akababaro gakomeye cyane, nawe agahiga ko agomba kwihorera, ko agomba gufatanya n'abari kumurwanya kugira ngo nabazatembagaze Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kubimenya niho yafata urugendo rumwerekeza mu nama, aho yahura na Perezida Vladimir Putin akamusaba ko yamukingira ubutegetsi bwiwe, ko hari abashaka kumutembagaza. Akamusaba kandi ko yakongera uburyo ki yamuha ibikoresho bimufasha kubona amakuru, kugira ngo abashaka kumutembagaza ajya amenya amakuru yabo hakiri kare, maze nawe amenye uko abarwanya. Ibintu byababaje abarundi batari bake kubona umukuru w'igihugu ajya gusaba Uburusiya kugira ngo buze bukingire inzego, mu gihe mu gihugu hari igisoda ndetse n'igipolisi bijejwe akazi ko gucengera inzego. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabonye ko ibyo bidahagije, ahubwo azana Abarusiya kugira ngo baze gutwara ubutare bw'abanyagihugu babujyane kugira ngo bamukingire agume ku butegetsi. Murazi nyine ko muri ino minsi Perezida Vladimir Putin ari we ari kugenda ahirika ubutegetsi butandukanye ngaha muri Afurika. Ariyo mpamvu nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yishikanye kugira ngo
ntazatembagazwe ku butegetsi kuko arazi neza ko afise abanzi benshi mu butegetsi. Murazi ko yatanguye urugamba rutoroshe cyane rwo kurwana n'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, barangajwe imbere n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Nyuma yaho General Ngiyome Bunyoni apfungiwe, akaba ari we wari urongoye abo bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Murazi uburyo ki Perezida Evariste Ndayishimiye ari kurwana n'abagwizatunga bahambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Murazi bimaze iminsi bibera mu ihinguriro FOMI, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kurifuta ku butaka bw'u Burundi, ariko abirabira hafi ndetse n'abariko barabikurikirana bakabona ko impamvu ashaka kurifuta ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka gushinga igiwe ihinguriro rikora nk'ibyo FOMI yakoraga kugira ngo agumye gutera imbere. Bikaboneka ko ata kintu na kimwe Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora kugira ngo agikore ku nyungu z'abanyagihugu, ahubwo ibyinshi ari kubikora ku nyungu ziwe n'umuryango wiwe. Murazi uburyo ki umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye amaze iminsi agaragara rwose hafi ya burindwi asohoka igihugu, kandi agasohokana n'umuryango wiwe, aho agenda yambaye imyenda izimbye cyane, aho abirabira hafi bavuga ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu yambara imyenda igura miliyoni buri munsi. Ibiriko biratera agahinda abanyagihugu, bakabona ko amakore yabo n'amatagisi atahandi ari kujya uretse ku muryango wa General Evariste Ndayishimiye. Murazi impari ziriko ziraduka nyuma yaho ibiciro bitangiye kuduzwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abarundi batari bake babona ko bariko barahemukirwa na General Evariste Ndayishimiye, kandi ariwe bari biketezemwo urukiza ruza kubakiza amagorwa batewe n'intwara y'agahotoro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru menshi agaragaza ko kuva aho General Evariste Ndayishimiye adugirije agashahara k'abasoda n'abapolisi bitanejeje na gatoya Prime Niyongabo. Prime Niyongabo hari amakuru menshi agaragaza ko ariwe yahora yiba amafaranga y'abasoda ku buryo bukomeye cyane, ariyo mpamvu yababajwe n'uko ayo mafaranga yahawe abasirikare mu gihe n'ubundi yari asanzwe abagenewe. Genda mubwire Ndayishimiye ayabahe. Tumaze iminsi turonka ubutumwa bw'abasirikare benshi bidogera akarenganyo kabaye mu iduga ry'imishahara riherutse. Hari abasirikare benshi batubwiye ingene baherenganijwe, bagasanga bagenzi babo banganya ipeti n'uburambe mu kazi bongewe menshi kubarusha. Umwe muri bo yagize ati: "Ntidutahura ingene batwongera umushahara utaresha. Harimwo akarenganyo kenshi kandi ntibigeze banadusigurira ngo tumenye ibyo bafatiye ko mu kongera umushahara. Nkanje mfise ipeti rya koloneli banyongeye ibihumbi 700 by'amafaranga y'amarundi, ariko mugenzi wanje twinjiriye rimwe kandi tunganya ipeti bamwongeye ibihumbi 170 by'amafaranga y'amarundi. Dufise uburorero bwinshi bw'abandi barenganijwe gutyo. Ikitubabaza ni uko mu biro bijejwe imishahara mu biro bikuru bya gisirikare batatwakira, ahubwo batubwira ngo nitugende tubwire General Evariste Ndayishimiye atwongere ayandi mafaranga." Abasirikare bafise ibyo bibazo baragiye kwitura igisirikare kijejwe imishahara mu biro bikuru bya gisirikare. Benshi batwandikiye bavuga ko abakozi b'ico gisata banse kubakira, ahubwo bakishinga kubashinyaguriza. Umwe mu basirikare yanditse ati: "Iyo tugiye kwitura igisirikare kijejwe imishahara y'abasoda muri etate majoro ntibatwakira. Ahandi naho uzawumva ngo mbega nyine ayo mahera muvuga yavuye hehe? Genda mubwire Ndayishimiye asubire abongere ayandi." Iyo bishitse bakikeka ko yoba ari umusirikare agendanira abategetsi we, bamubwira ko imashini zitariko zirakora. Ibiro by'umukuru w'igihugu byategetse ko ayo makosa akosorwa. Amakuru dufise avuga ko iyo myidogo yashikiriye ibiro by'umukuru w'igihugu, nabyo bica bitegeka umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo n'umugenduzi mukuru w'igipolisi General Major Frederic Budomo gukosora vuba ayo makosa. Nk'uko twabyisomeye mu itangazo ryarungikiwe amakambi yose y'igisirikare, General Prime Niyongabo amenyesha ko amakosa yabaye mu iduzwa ry'imishahara y'abasoda azokosorwa mu kwezi gutaha. Hari imirwi yidoga ko yibagiwe kumukongerwa iyo mishahara. Hari imirwi yatwandikiye ko yo itaronse amahirwe yo kongerwa umushahara. Umurwi wa mbere ugizwe n'abasivile basanzwe bakora mu gisirikare, abo bakunze kwita aba TSM.
ntibatahura impamvu haduzwa imishahara y'abasoda nabo ntibadugirizwe kandi bose bahembwa n'igisirikare. Bagira bati nimba ubuzima bwazimbye kuri twese, ntibyumvikana ko twebwe batwihoza kandi natwebwe tugowe. Umurwi wa kabiri ugizwe n'abasirikare bakiri mu kwimenyereza mu mwuga. Abo ni basirikare usanga batarakwiza imyaka 2 mu gisirikare kuva bahejeje amashuri y'igisoda canke imyimenyerezo yo kwinjira igisoda. Abarwandikiye bo muri uwo murwi nabo nyine bavuga ko kudugiriza bamwe abandi ukabareka kaba ari akarenganyo mu gihe bose bafise ingorane zimwe z'ubuzima kandi bakora akazi kamwe. Umurwi wa gatatu ugizwe n'abapfakazi b'intwazangabo zaguye ku kazi. Amategeko y'abasirikare aravuga ko abasigwa babo baguma baronka amafaranga y'uburaro kugeza abana bakwije imyaka 18, mu gihe intwazangabo n'ibisongerezi by'intwazangabo badugirijwe bimwe biboneka amafaranga y'uburaro. Abasigwa b'abasirikare baguye ku mirimo bo bagumye bahembwa ayo bahora bahembwa. Abo nabo barasaba ko bafatwa nk'abandi mbere bakanavunira akagohe abari mu mabanga bati ntimwibagire ko aho turi ariho namwe mushobora gusiga abanyu umwanya uwo ari wo wose. Nimudutunganirize muzaba mugize neza, abana banyu n'abuzukuru banyu bazabyungukiramo. Iduzwa ry'imishahara riherutse gukorerwa abasirikare rivugwa ko byinshi cyane. Benshi bemeza ko Perezida Ndayishimiye yadugije igihutihuti kugira yigarurire imitima y'abasirikare muri kino gihe, ariko aranyinyurana na Generali Bunyoni. Benshi bemeza ko kutabaye ukongera imishahara ahubwo kwabaye kubaha amahera bahora bibwa n'akarwi gatoya mu burongozi bw'igisirikare. Benshi mu basirikare baridogera Generali Prime Niyongabo bagiriza ko ariwe adashaka ko batera imbere. Bamwagiriza ko agengwa no gukunda amahera bidasanzwe. Hano nta cemezo dufise ko Prime Niyongabo yoba ariwe yahora yanka ko abasoda badugirizwa imishahara. Bamwe baba bahoze bagwana muri FDD biboneka ko bashigikiye Generali Bunyoni bo batwandikiye ko kuduza umushahara atari byo bizotuma bahindura aho bahagaze. Ntidushimye gusubiramwo amajambo bakoresheje, ariko arateye ubwoba cane kuko baragaragaza agashavu gakomeye cane kw'ifungwa rya Generali Arengiyome Bunyoni, bakabona ko bahemukiwe bikomeye cane na Perezida Evariste Ndayishimiye. Uko biri kose abaye yabadugirije kubera ibihe bya politike arimwo canke akaba yabasubije ibyabo bahora bibwa, Perezida Ndayishimiye yagize neza cane mu kuduza umushahara w'abasirikare kuko bari bageze habi. Ntawabideha hano umukuru w'igihugu yaratabaye abasirikare. Ni byiza ko yoca atunganiriza niyo mirwi yindi yibagiwe, ariko kandi n'abandi bakozi ba leta araraba ntabibagire. Burya nabo nyine bashobora kumutembagaza naho atankoho bafise. Perezida Evariste Ndayishimiye muri no minsi arafise ubwoba bukomeye cane, aho imigenderanire yiwe n'umukuru w'igisoda Generali Prime Niyongabo itangiye gutosekarira. Arabona ko isaha n'isaha ashobora gutembagazwa ku butegetsi, kuko Generali Prime Niyongabo yaramaze kwifatanya n'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, mu gihe mu minsi yashize Generali Prime Niyongabo yagaragara ari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko kubera ubugambanyi ndetse no kumuhemukira bwakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, nawe yamuvuye ku ruhande, ahubwo yegukira abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Biranavugwa ko muri no minsi intwazangabo izamusubirira yamaze gutegurwa, hasigaye kugira ngo itangazwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru menshi atandukanye abari kuvugwa muri politiki, abari kuvuga ateka kazina muntu yose turabatohoreza tukabashikiriza ido nido kuri no mbonesha kure imwe rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.